ategekanya ikirere cyo kuri wa kane igenekerezo rya gatatu ndamukiza mwaka w'2025. Mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Rumonge, Mwaro, Rutana, Gitega, Karusi na Cankuzo. Mu z'intara isigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu ntara za Gitega na Kayanza, aho ibipimo vyobe ku dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho nyene haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Gitega, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Mu z'intara zisigaye hakaba hitezweyo imvura hacemwe n'ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba ahandi ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo vyobe ku dogere Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igice isaha 12 zirenga iminota 4 rirenge igice isaha 12 n'iminota 7 z'umugoroba. Hano rero niho hagarukira n'amakuru ategekanya ikirere mwatubwiye niko ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Nahera